abategetsi haba muri Afrika haba n'ahandi cyane cyane muri Afrika niho bikunda gushika bobona yuko abanyagihugu ari bo bene ijambo atakintu na kimwe umuntu yoshobora gukora atabanje kumviriza abanyagihugu iryo bagona. Abarongora ibihugu na cyane cyane muri Afrika barafise akantu ko kugomba kumara umwanya muremure ku butegetsi. Iyo umaze umwanya muremure ku butegetsi ubwa mbereho n'abantu urabarambira, turetse rero yuko nabarambira ngira ngo n'imigambi nta n'imigambi mishasha ubu gifise woshobora kuzanira igihugu. Naho inyuma yawe haba hari abandi bantu nabo bafise ibindi vyiyumviro kumbure vyamaze kurengera ivy'iwawe, nibo babazi ico bakerera bagira bati ujya muntu mu vy'ukuri nta kintu gishasha ariko aratwereka. Kandi muravye ibihugu vyinshi aho abakuru b'ibihugu barambiye ku butegetsi canke bigumije ku butegetsi gihe kirekire, ivyo bihugu hafi vyose abo bategetsi bavuyeho ibihugu basize bisa n'ibiko byasambutse. Uburorero ntibubuze, turabe muri Libya, turabe muri Egypte, turabe muri Tunisia n'ahandi hatari hake, aho hose bamara imyaka irenga 20 bagaca bavaho ibihugu n'ukuri ubona yuko bisigaye ari umusaka. Twosaba rero yuko abakuru b'ibihugu bogerageza murajya amasezerano baba bagiraniye n'abanyagihugu, kuko ayo masezerano bari mwibwirizwa shingiro. Hajya abanyagihugu bose batoye bakagira bati uyu muntu tumuhaye imyaka 5 tuzomwera iyindi 5, atari bo utasubiye kubabaza ngo bumve yuko basubiye kubikurekurira, vyiza wokinjura ukagenda kugira ngo haduge uwundi aze nawe wari gukora vyiza abibandanyirizeko, wari ufise aho wari kuratirigana aze akosora. Mugabo abantu ntibigumize ku butegetsi ngo n'igihugu gihave gica gisambuka.